Sangwa ikaze bakunzi ba televiziyo Renaissance muri ano makuru twabateguriye turi ku munsi wa kabiri igenekezo rya 31 Kigarama umwaka wa 2019 nayo tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Ejo ku munsi wa mbere niho urubanza rw'abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu rwasasi cese ku nshuro ya mbere muri sentare nkuru ya Bubanza. Umushikiza manza borani ya leta yabasabiye umunyororo w'imyaka 15 ngo indongozi za CNDD FDD zitahutse mu gihugu muri 2003 zemeye ko zitazopfunga abamenyesha makuru bidakurikije amategeko. Pancras Chimaye umunyepolitike asaba Petero Nkurunziza gutanga urusha rwo kurekura abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu. Ngo mu gihugu cose hariko havugwa amatora gusa hirengagizwa ibindi bibazo bihanze igihugu nk'ubukene, inzara no kutihanganiranira muri politike. Bishikizwa na Léonce Ngendakumana icegera c'umukuru w'umugambwe Frodebu muraza kwikwikira muri ano makuru. Idonido y'ano makuru ni Mukanyisase. Ndasuye kubaha ikaze muri ano makuru tuyahere mu bijanye n'ubutungane. No munsi wa kabiri ugizwe wa 71 abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mpozenzi na Ejida Rerimana bafunzwe bafashwe kwigenekezo rya 22 gitugutu umwaka bagiye gutohoza makuru kuvyerekeye igitero c'abaroberi Musigati mu ntara ya Bubanza. Bakaba bagirizwa korana n'abagizi ba nabi no guhungabanya umutekano w'igihugu. Ejo ku munsi wa mbere igenekezo rya 30 Kigarama urubanza rwabo rwashashi cese ku nshuro ya mbere muri sentare nkuru ya Bubanza. Imyaka 15 y'umunyororo niyo mushikiza manza burani ya leta yasabiye abo bamenyesha makuru. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano waratangajwe n'amajambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kuvyerekeye itegeko ryo gutorana kw'abakenyezi n'abigeme. Bivugwa na Louise Baricako urongoye uwo muhari. Abo bakenyezi bakibutsa umukuru w'igihugu ku muco n'akaranga yitwaza bigenda bihinduka bigakoreshwa mu kubaka igihugu ariko bidakoreshwa mu gucinyiza canke gukumira. Tumukurikire. Amajambo yavuze yaragaragaje neza ko ari we nyene atashigikiye iryo tegeko. Yishimikije imico n'akaranga vy'u Burundi ngo kuko vyo bivuga ko umugabo ari wajejwe ivy'urugo. Aha rero twashaka kwibutsa President Nkurunziza ko umuco n'akaranga bigenda bihinduka uko ibintu bitera imbere. Umuco n'akaranga nivyo kubaka igihugu bikagiha izina, si ivyo gucinyiza no gukumira no kurobanura abemegwa n'abatemegwa. Turabizi muri kahise ku Burundi nta mukenyezi yafata ijambo ngo inkoko kazi ntibika isakiriho. Ubu vyarahindutse, abakenyezi barafata ijambo bakarivuga neza, abantu bagakoma amashi. Nta ugira ngo mu mico yacu nta mugore akivuga ijambo. Ubu ivyo vyaraheze. Muri kahise kandi katari kure cane nta mukenyezi w'umurundi kazi yofashe intahe ngo aca urubanza. Bigitangura hariho abatama binjira muri sentare bagaca basohoka bavuga ngo bazogaruka abashinga ntahe babonetse. Imanza bari bitavye zigasiba kuko hashashe abakenyezi. Ubu baraca imanza kandi mu masentare yose kandi bigashima cane. None vyarisha igihugu canke vyaragiteje imbere? Mbega Perezida yoba ivyo atabimenye? Umurongozi mwiza ngo ahubwo niwe yarakwiye kwereka abo arongoye ukuntu baharanira uburenganzira bwabo. Hako ari we yoja mu babacinyiza abakenyezi ariko ngo bazoruhuka bemeje abarundi harimo na Petero Nkurunziza ko igihugu atarica abagabo gusa. N'ubunyene dukwirikire Louise Baricako. Ivyo umurongozi ajejwe harimo guhumura abarongoye, akabereka inzira batari bazi n'ivyo bagirira akamaro, akabafasha kumenya neza ivyo bafitiye uburenganzira n'ivyo bajejwe. Bikenewe akanabahimiriza kuvyakira no kubiharanira. Birumvikana rero kwiyo witwa ko ari imboneza akibaza inzira abarongoye ukuzimira biroroshe cane. Akarorero, mbega nk'ubu yobaza abanyagihugu ati ubwo birakenewe ko abana bose biga, bagaca bamwishura bati oya, yoca bemerera bagakura mwishura abana. Turavye no munsi aho ibihugu vyinshi vyo kwisi bigeze mu vyerekeye agateka kazina muntu k'abakenyezi, tukaraba n'intambwe Uburundi bumaze kugira mu iterambere ry'abakenyezi, turavye ivyo kutabakumira, ivyo kubaha ijambo, ivyo kubaha ibibanza bibabereye. Birababaje kumva umukuru w'igihugu avuga ko abakenyezi bamubwiye ko badashaka
ko agateka kabo kubahirizwa kandi akanabishigikira. Birababaje kumva ko umuvyeyi nkawe ku rwego nk'urwiwe ashimangira amajambo nk'ayo asubiza inyuma abakenyezi. Twari twarumvise kwitegurwa ry'itegeko ryerekeye gutorana kw'abakenyezi n'abakobwa ryahagaze mu Burundi kubera ko perezida atabishigikiye, ariko twaraguye mu gahundwe twumvise avuze icese kw'iradiyo ko ari abakenyezi bonyene bavyanse. Ahubwo ico twatahuye nuko atakoze ico ajejwe nka sebarundi indongozi. Ikindi twifuza kumumenyesha nuko abakenyezi benshi bamaze kumva neza ivyerekeye agateka kazina muntu kabo kandi ko biyemeje kubigendera no kuvyigisha abandi harimwo n'abategetsi. Inzira yacari ndende, ariko barundikazi tuzoteba dushikira igihe abarongozi bumva ko ata gihugu c'abagabo gusa canke c'abakenyezi gusa, kandi ko babwirizwa kugiteza imbere atawe bakumiriye, atawe basize inyuma. Harageze ko umurundi wese yumva bihereye ku barongozi ko iterambere ry'abakenyezi ari iterambere ry'imiryango, ari ryo ry'igihugu. Ivyo ni ivy'ukuri, si ivyo kudumisha, si ivyo guca ingero, si ivy'ibiraka, ni ivy'ukubaka bwa Burundi bwa bose burera budatoranura ata mwana n'ikinono. Umugambwe CNDD-FDD wagiye mu ishamba kugira uhonyanga ubwigenge bwo kumenyesha makuru, kuko uwo mugambwe ukiri mu ishamba wahabwa ijambo n'abamenyesha makuru kugira usesura ivyiyumviro vyabo. Ibi bishikizwa na Pancras Cimaye, umunyepolitiki ari hanze y'igihugu, akabivuga afatiye kukungena indongozi za CNDD-FDD zitahutse mu gihugu mu mwaka wa 2003 zari zemeye ko zitazopfa zipfunza abamenyesha makuru. Pancras Cimaye agasaba Petero Nkurunziza gutanga uruhusha rwo kurekura abamenyesha makuru b'ikinyamakuru Iwacu kuko atakosa bakoze, ahubwo nyabuna ko bariko bakora umwuga wabo. Tumukurikire. Nuko Petero Nkurunziza yemeje yashigisha makuru. Igitangaje rero ni giki? CNDD-FDD yabafashe ubutegetsi ziza agomba ave ku ngoma ashu bari mu gasho. Aha asanga demokrasi bari mu kibira, abahawe mikro bari mu ishamba, abahawe mikro bari kwagwanya leta y'ico gihe. Uyu munsi badashobora kwihanganira abamenyesha makuru bagiye gutohoza inkuru y'umutekano wahungabanye imusigati. Aha rero ntitwovuga ngo Petero Nkurunziza yagiye mu ishamba kugwanira demokrasi, yagiye mu ishamba ahubwo kugira ngo asubize inyuma demokrasi. Ico umuntu yo musaba ni giki? Ico umuntu yo musaba nuko yo kwinanata akagerageza mu ijambo nkumbura zoshikiriza mu gusozera uyu mwaka abamenyesha makuru biwacu akabarekura, kuko ni wabafunze nta butungane bufunga mu gihugu cy'u Burundi. Ni Petero Nkurunziza yica agakiza, afunga agafungura. Biratangaje kubona ngo mu gihugu cose hariko havugwa amatora gusa, babanje kwirengagiza ibindi bibazo byinshi bihanze igihugu nk'ubukene, inzara n'ibindi. Ivyo bikaba byavuzwe kuri uno wa mbere na Léonce Ngendakumana, icegera c'urongoye umugambwe Frodebu. Muri ico gihe nyene wariko ugwaruka gwegamiye umugambwe uri ku butegetsi imbonera kure ntirusiba kuburabuza no gusomborotsa abanywanyi b'indi migambwe. Tumukurikire. Aha rero mu Burundi intwaro ya demokrasi yaracinyijwe. Mbere hariho n'ibimenyetso byerekana ko abarundi tutavuye hasi ishobora kuzimangana. Biratangaje kubona mu gihugu cyose kuva ku mukuru w'igihugu, leta arongoye, inama nshinga amateka na nkenguza amateka, inzego nshingwa ntwara, abanyagihugu, abanyamahanga bose ubu bavuga iby'amatora, bakirengagiza ibibazo vy'umurengera biri mu gihugu. Aha twovuga ibibazo by'inzara, ibibazo by'ubukene, ibibazo by'ubutungane, ibibazo by'amahoro n'umutekano, ubushomeri mu gihugu, abapfunzwe, abantu bangajwe bari nyuma y'igihugu. Ivyo nibazo byinshi abantu mbona ko badashira kwinguvu, bakagoma shira inguvu ku bintu by'amatora gusa. Waruka rukomoka ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD imbonera kure, uvuga n'ugwaruka rukomoka ku mugambwe CNL. Ubwo gwaruka turabona neza na neza ko rushamiranye, kabona neza ko hariho abasotora abandi. Natwovuga nk'ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi rurasotora cyane ugwaruka rw'umugambwe CNL mu kubaturubika, mu kubatoteza, mu mbere no kubononera ingoro, hari n'iziturirwa, hari n'izibomogwa. Rero ubwo gwaruka kubera
gwagwanye gwari muri ya migwi gwana birashobora gutera ingorane mu gihugu hamwe ubutegetsi butova hasi ngo bwihanize ubwo gwaruka kugira ngo rumenye ko intambara yahagaze nta ntambara ziri mu Burundi ntibasubira kutukwega mu ntambara rumva rero yuko impanuro twobaha ni uko bomenya ko twinjiye mu ntwaro ya demokrasi mu ntwaro ya demokrasi rero uwo ari we wese arafite icyumviro ciwe harasabwa leta ko yoronsa aho kuba abatewe n'umwuzurira ivyo bikavugwa n'umwe yaserukiye imiryango y'abarokotse ari kuri uyu wa Mungu ibujumbura mu gihe hashingurana iteka abahitanywe n'imvura y'isegenya akongera agasaba leta ko n'ubwo ruzi rwa Nyabagere ngo kubakirwa mu kukinga izindi mpanuka tubikurikire ariko Imana yaragira cana turacafise imiryango imwe irababaye iratesetse ikiri mu bitaro ego aho dusanzwe turi nukuri turahangayitse turatesetse cyane aho turi ntitugira ahantu tuba ivyacu vyaratwawe nk'ibintu twahora twiyorosa ibifungurwa ego ivyo kwambara ivyombo nukuri turatesetse ego dushima twongera dusaba yaba uwo bariko arumva kano kamo kuca ashoboye cose atugarukire ko kabisa itubona iyo tuzova niyo tuzoja twongera dusaba nimba hari aho boshobora kuba baradusize turatuye tugaturiza imitima kuko turahangayitse canke ari ububasha bwo kudufasha n'ubwo ruzi n'ukuri rurakwiye kubakirwa mu gusozera no makuru ubu ni wa mwanya w'ikigabane kw'isoko mutegurirwa mugashikirizwa n'urunani rw'amaradiyo RPA inzamba hamwe na televiziyo Renaissance kiganiro cuno munsi tubashikiriza ingene abarundi bahungiye mu gisagara ca Kigali Rwanda bariko barahimbaza iminsi mikuru yo guheza umwaka mu gishikirizwa na Emile Nibasumba. Buca umwaka w'2019 urangira iminsi mikuru irangiza umwaka ibandanye himbazwa n'abarundi bahungiye mu gisagara ca Kigali mu gihugu c'u Rwanda mbega bayihimbaza gute vyoba bitandukanye n'ingene bayihimbaza batarahunga twaraye tugendeye bamwe muri bo tubahaye ikaze mu kigabane kw'isoko cyo kuri uwa 28 Kigarama mu 2019 nitwa Emile Nibasumba. Kimwe mu bibanza abarundi b'impunzi bahimbarijemwo umunsi mukuru wa Noel i Kigali ni mu kigo citwa Oasis of Peace. Thierry Bigirindavyi wa televiziyo Renaissance niho yarari hari ku munsi wa kabiri. Akanyamuneza ka Noel niko kasamirana mu guca amahoro Oasis of Peace cha Maison Shalom kiri kicukiro mu gisagara ca Kigali kuri wa kabiri genzo 24 Kigarama. Ibibondo bisanzwe mu ishuri ryo kwimenyereza gico kigo byari biramutse bigirwa umunsi mukuru wa Noel. Abavyeyi babo bana bagizwe n'abarundi bahungiye mu gisagara ca Kigali hamwe n'icanyamata nabone bari batumiwe. Umwe mu bavyeyi agashima kubona bagishobora guhuriramwe bagasangira Noel naho batagishobora kugira umunsi mukuru ukomeye nkuko babigira kera mu Burundi. Mu buhungiro biragoye nta buzi dufise nubwo kwidendekeranya ko ariko turi mu Burundi twadufise amahirwe menshi ko tuko turakora kandi muhira hama hari muhira uri mu buhungiro ngahaye nko kwidigadiga nyene uragerageza kugira ngo uryohere umwana nawe kongereza umutima wawe kwizera cyane gose. Kubwo wundi muvyeyi naho ubuzima barimwe butoroshe no mu miryango bazosubira bahimbaza umunsi mukuru wa Noel. Eka na bona nayo nyene bazoyihimbaza. Ejo nabwo nyene tuzagiye gusenga nitugera mu rugo tugira akantu gato yadufata. Atari nko twabigira mu Burundi ariko nahangaha nta kibazo turashima. Nabona ntituzayihimbaza. Tugenda tumenyera twaramenyereye twabaye abene gihugu. Turashima Imana kuba turi bazima. Umunsi mukuru warangiye mu kanyamuneza abari aho biginana mu ntambo basangira kandi n'ivyo Maison Shalom yari yabateguriye. Urongoye Maison Shalom Magi Barankitse ari nawe yatunganije umunsi mukuru aremeza ko bitandukanye n'ingene wahimbazwa mu Burundi. Urumva mu Burundi twaba dufise uburyo kandi mu Burundi ngomba kuvuga umuntu iyo atari wabo ntabari wabo naho ndabivuga ko tutari impunzi turabanyeshure twaje muri kaminuza
turabura uburyo tugomba guhoza abantu warahunze wataye ivyawe urangara nta buryo nta kazi ntaki nico gituma mbere mu guhimbaza Noel ubu nico kintu ndayihimbaza kurusha mbere nivyo mu Burundi kubera abantu barababaye nubutumwa bwo kubabwira ngo ntibihebure rero nari mu Burundi nashobora kuronka ivyo mpabantu mugabo ubu ni benshi nushaka guha bose mugabo ntavyo ndonga mugabo rero erega turabatunzi kuko ica umuntu akeneye kumuhoza akeneye kumuha urukundo rego ntigwagabanutse ni kuvuga ko ndi mu miliyardere kuri urwo rukundo duheze tugira umwizero ko natwe ubundi munsi tuzogenda kugirira Noel tugasubira kwivuga amazina nkayo twivuga kera. Abana biga mu mashure yo kwimenyereza aho mu kigo citwa Oasis of Peace nibo cyane cyane bari bagenewe uwo munsi mukuru. Ururirimbo ruhayagiza igihugu cy'u Burundi rurimwo mu byo bamaze kwiga. Mashina makunga bawe samlane mashinga Burundi yacu ragigitima kuri twese. Abarundi batari bake bahungiye mu Rwanda bakaba barahimbaje Noheli mu miryango yabo, bamwe bakaba bariko baranitegurira umunsi mukuru wo gutangura umwaka mushasha benshi bita ubunani. Ikigabane ku isoko kikaba kigarukiye ngaha. Arakoze Emile Nibasumba, aha ni naho amakuru twabateguriye agarukiye, tukaba tubashimiye mwebwe mwese mwayakurikiye naho ubutaha.